Reka nongere nkusuhuze wewe umukunzi wamenye ibyo utaruzi MB cyangwa se megabyte. Nkubwira nti komeza ugubwe neza. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe igituma views zitariko ziboneka ku bantu bamwe bagiye batandukanye kuri YouTube channel. Abantu benshi cyane biriko bigira ko ikibazo n'aba small creator babandi bakicirondeza kuri YouTube bagenda bagakora video zabo ariko ntibabone views. Bakiyumvira umwanya bakoresheje bagira bakora amahosheshe bagafata video uko bayibonye sero nivyo baba bakora hama bagafata umwanya wabo bakayeditinga bakayishakira ibintu vyinshi bituma yokundwa bagahiga title bagahiga thumbnail ariko hagira guposta video ntitanga umusaruro. Ico nico kibazo tugiye kurabira hamwe. Impamvu rero bitariko biraba mbe ni yahe? Mbeho nimba uri umusmall creator ujya wicara ukiyumvira impamvu video yawe zitariko zibona views. Ati kuberiki hariho nabo biza bitera ikibazo ugasanga za video bahora bakora bagiye guhindura igihangano cabo bagiye gukora izindi video bakagenda guta inzozi zabo bari bagize ntibari batanguranye na YouTube channel yabo. Ati rero bizabiva kuki? Burya kugira video zikundwe biravana n'ikintu kiba kiri trend mwico gihe. Kugira video ibone views wenda akarorero reka tuje ku star bajya basohora music tuje kwanza mu Burundi turaja no mu Rwanda. Mu Burundi nta muntu ariko arasohora indirimbo kumvo zuko sivyo biri trend mu mwanya. Aba promoter baho ntabwo bari trend niki ni vya music. Mwi miss ikintu kiri trend ni intambara ya M23 IZIBERA CONGO igoma. Wenda uja kuja kuri YouTube utaranakora na search y'ikintu ngiye kuraba ukabona title ivuga ngo M23 itukije bombe igoma abantu ijana basigiye ubuzima. Cyangwa ukaja wumva ngo Evariste ngo kunuku na Kagame. Iyo video mu gihe umuntu yaraziye gushaka video wenda dufata akarorero gushaka video agahiga kuri title ya video yawe ariko yamara gushika kuri YouTube agiye guhiga ibintu vyerekeye ya video ya wakora akacahura niyo video. Mwico gihe acamanza akaraba ati mbeho vyifashe gute umutekano sero naherereye mu Rwanda cyangwa mu Burundi. Kandi ugiye kuraba mu video ukora akenshi ukoresha ikirundi cyangwa ikinyarwanda. Mwico gihe rero umurundi cyangwa umunyarwanda amaze kumva ari ibintu bibiri bihuza uburundi nanuze na Rwanda ari byo bizabizanamo imishwamirano. Mwico gihe afata umwanya wo kucamanza akaraba iyo video. Mwico gihe views ubuyihomvye. Hari gihe aca ba busy n'ivyo biganiro nyene byerekeranye iki igihugu. Uje usanga agiye wenda kuri channel ya Rocky Entertainment akamanza akaraba ikiganiro kimwe yamara kumva umenga ntanyuzwe akaca yinjira akavisita channel ya Rocky. Ico gihe aca babize n'intuzeyi n'intambara. Rocky namwe muramuzi ukuntu video ziba zikurura abantu bivanye na thumbnail biriko n'amagambo ya title. Mwico gihe rero bica biza kugorana kugira uronke views. Mwico gihe rero bica bigorana kugira uronke views mu gihe ukora izindi video zigisha ibintu kanaka. Wenda reka dufata akarorero ku bantu baba comedy. Burya comedy iri muri categories zigiye zitandukanye sero n'abaziki nabongira bo baba babizi. Ariko reka je mfate kuri izi categories zibiri. Video hariho comedy iba ishingiye ku kuvuga. Ugasanga umuntu mu gutwenza abantu akoresha kuvuga. Hari n'izindi comedy bita funny
zozo batwenza abantu batarenze kuvuga akaroro wenda nk'aba Sembrido mwese murayizi. Haro nandi abantu b'abahindi bajya bakina amanuze amafani cyo ndaza muca mubibona abantu bagiye batandukanye. Ni mwico gihe rero bintu biza bituma mutaronka views ni kwiyo mpamvu nongera mbwira aba small creator kudahindura igihangano cabo ibi vya M23 bizohera hama wifuze gukora vya bintu vyawe kandi mwico gihe mu gihe wagiye mu bintu vy'intambara uzobura search yavyo uburi biganiro utanga usange YouTube yawe uzuyonana. Ico nongera mpanura aba small creator nuko boguma kuki bokwibanda ku ntego yabo bakagumana za video bahora bakora akaba ari vyo babandanya kuko niwo murimo wabo nico kintu ushoboye gumako ugume utravaya bizotenda bigirene bigende neza views siwe wenyine utari kurazibona kandi ntuce guciye ngo ureke guposta ngo n'abastari ntibagiposta nkuko nabivuze oya abastari bagira igihe baposta ko YouTube yabo bafise ukuntu bayimenyereje wowe nimba YouTube channel yawe wabimenyereje kuzoza ushaka ama video wenda nk'abiri ku munsi canke imwe ku munsi canke mu cyumweru ugashiraho nka zitatu gumiza uko nyene ntugende kuraba ngo nani ngo Satbi ngo ntagishaka indirimbo uko nuko ngo DJ Fernando ngo ntagishaka indirimbo uko nuko bagiye bafise ukuntu bamenyereje channel yabo muri patina yabo bafise ukuntu bagize ni babazi. Ico nico twaducere kurabira hamwe ikintu kiri trend sana ni ikintu ca M23 nubu uzogerageze gato ukore video yereke nka M23 ukore title imeze neza na thumbnail urabe views winziza ariko sivyo ngo hamagariye gukora ahubwo uzorabire ko kubandi bazabagirana bazababikora kuko nivyo biri trend nivyo bintu bisa bitanga views. Okay ndiaza twese twataho impamvu hari benshi bibaza ngo why tutariko tubona views mwiki gihe nuko izo video ziwawe zitari trend cyane n'ibintu biza bigirane biza bisamarirwa cyane mu gihugu aho ubaherereye canke aho video zawe zibasha gushika. Ego hama ikiganiro rero twaza twigira hamwe ikintu twamati kwigira hamwe cyari ico ndagusabe kwanza ubandanye ufite subscribe kugira tubazoza turigira hamwe ufite subscribe ufite inkengeri hama kugira notification nkoze video izori gushikira mbere wibuke no gukanda like na share kugira tubashe kuba benshi tuza turigira hamwe kuko ikigano ni wagipartage ku bandi bantu bakaza tukigira hamwe wenda nshobora gukora video wowe ntagi ibintu utahuramo wowe ukumva umenga wabitahuye ariko wa wundi wakoze share agakora sub kuyicano ugasanga abajije ikibazo nawe cyo gufasha nico gihe ashaka kwaza ikibazo nkaca ndamwishura muri video nkakora iyo video bityo ukaba uronye wundi bumenye rero gukora share ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi nawe kikagirane kikagufasha. Sawa nimba iyi video yagize ishikumarira kanda rero subscribe hamufite ndi nkengeri kugira tubashe kumatujana murakoze.